Uno musi amasaha ya satatu turafise urukino rukomeye cyane. Urukino ruza guhuza ekipe ya Real Madrid na Arsenal. Aho twashimye kubazanira umukunzi wa Arsenal akaba ari n'umukuru wa association y'abafana ba Arsenal. Eka tumwakanya idondoro. Yego murakoze cyane kuba mwashoboye kudutumira kuri uno musi muri iki kiganiro kugira tuyage ivya association Arsenal Fans Burundi, tuyage n'ivyo vy'urukino rw'uno musi uza guhuza Arsenal hamwe na Real. Ku mazina nitwa Isa Abdul, nkaba ndongoye ishirahamwe ry'abafana ba Arsenal mu Burundi. Yego musanzwe nivyo murakoze kuba mwasuye kudutumira kandi. Ego Isa Abdul, bega niki twomenya kuri association yanyu nirihe hangiro mwoba mufise? Ego association y'abafana ba Arsenal mu Burundi twabivuze kenshi, ni kugira twebwe abafana ba Arsenal tuje hamwe kugira dushore gukora imigambi itandukanye yo kwiteza imbere twebwe nk'abafana ba Arsenal mu Burundi, twongera dukora nk'ivyo abandi bakora mu isi yose. Murabizi yuko ari ama fan base akomeye ku isi y'abafana ba Arsenal, hariho hariya muri Nigeria, hari mu Rwanda, n'ubu turiko turavugana mu minsi iri imbere hariho igikorwa kizokorerwa mu Rwanda citwa Arsenal Fans Festival kizobera mu Rwanda. Ni kugira abafana ba Arsenal baje hamwe kugira bashobore kungurana ubwenge, kugira bashobore kuraba ingene bo kwiteza imbere. Natwe rero ishirahamwe ry'abafana ba Arsenal mu Burundi turi muri izo ntumbero kugira twagure, kugira dushobore guteza imbere n'iri shirahamwe ryacu ry'abafana ba Arsenal, natwebwe nk'abarundi bakunda umugwi wa Arsenal dushobore kwiteza imbere. Ugereranije n'abanywanyi muba mufise, ni Arsenal yewe gifise abafana benshi ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi? Yego, aha mu Burundi abafana ba Arsenal ni benshi, naho muri iri shirahamwe ryacu turashobora kuba benshi cane, muga n'ubu turi benshi, turashika nk'amajana 200, kandi turifuza yuko n'abandi bafana ba Arsenal bari mu Burundi bariko badukurikirana kuri imbonesha kure, turabahaye ikaze bazoze tuje hamwe kugira dushobore gukora ikintu gikomeye nkuko mubibona mu bindi bihugu. Yego cane. Nk'umufana wa Arsenal mwoba muriko murabona gute saison ya Arsenal muri uno mwaka? Yego, saison ya Arsenal muri uno mwaka naho atari saison ishimishije, kubera nk'umufana akunda umugwi abashaka ekipe yiwe ishobore gutwara ibikombe. Yego murabizi muri iyi myaka 2 iheze ntivyakunze, ntivyashobotse yuko dushobora gutwara ibikombe, kandi no muri uno mwaka uriko uragerageza kubiraba biragoye bivanye n'amanota Liverpool dusombya. Ubu pour le moment Liverpool dusombya amanota 13, kandi hagisigaye amamatch ashika kundwi. Rero biracagoye naho vyose bishoboka. Tumaze imisi tubona ku buhinga ngurukana mumenyi ariko haratunganywa festival fan base y'abafana ba Arsenal kazobera mu Rwanda. Bese mwebwe nk'abafana ba Arsenal bahereye nga mu Burundi, ico gikorwa mwa muciteguriye gute? Bese muzocitabira? Ego hariko harategurwa igikorwa ca Arsenal Festival kizobera mu Rwanda. Ni igikorwa kizohuriramwo ama fan base avuye muri Afrika ahatandukanye, abafana ba Nigeria bakunda Arsenal, muri Zambia, Zimbabwe, Tanzania. Yego na twebwe Barundi tuzocitabira, kandi tuzoserukira nka association yacu canke fan base yacu yo mu Burundi. Urumva rero saison uno mwaka nishimishije nkuko twavyifuza, kandi urabona yuko mu myaka 2 iheze twariko turagerageza kugwarira igikombe, naho byashitse ku munota wa nyuma biranga ko tugitwara. Rero n'uno mwaka nawo wovuga yuko bishobora gukunda ko twagitwara, naho mu mupira w'amaguru byose bishoboka. Abakunzi b'umupira uryoshe usanzwe uryohoye, twahora turyoherwa cyane na Arsenal ya Wenger. Mbese Arsenal hoba hahindutse iki? Ego, igihe ca Wenger cari igihe ciza kiryoshe, wanashaka benshi bamenye Arsenal kubera Arsene Wenger muri za 1996, 1998, za 2002, 2003 gushika 2004. Ego harageze igihe Arsene Wenger vyanka yuko dutwara ibikombe, vyanka yuko tuje no muri Big Four kugira twitabira amahiganwa ya Champions League. Ego haciye igihe rero haraza uwundi mutoza yitwa Emery Unai, nawe nyine biranka. Muga rero iki gihe twovuga yuko n'igihe ciza, abafana twaragarukanye umunezero n'icizere kubona twaronkeye umukoca yitwa Mikel Arteta,
naho atarashaka gutwara igikombe mugabo urabona yuko equipe iriko iratanga icizere nivyo nanirana yuko mu myaka iri imbere wanashaka n'uno mwaka twatwara na Champions League naho turiko turabona yuko igikombe ca Premier League biriko biraba. Ni Mikel Arteta umuselectionnaire mushasha musanzwe mufise muri iki gihe nikihe cizere mumufitiye ni ikintu cyahe mu mwitezeko na cyane cyane ubona yuko Premier League muri uno mwaka bisa n'ivyanse mukaba muri ko muratana mu mitwe uno munsi na Real Madrid. Ego icizere turagifise gose kuri Arteta naho bishika abafana bamwe badebukirwa bakabona yuko atacashoboye. Urabizi yuko Premier League mu Bwongereza iragoye, ni igano rigoye cyane, bisaba yuko twihangana. Amaze imyaka 5 mugabo uravye n'akazi ari karakora naho bitariko birakunda ko twari gikombe. Ni byiza ko twomugumane kwicizere kuko byose birashoboka. Hama uri kuraraba muri imyaka 2 tugarutse muri Champions League mu mwaka uheze muri quart de finale ntibyakunze yuko tubandanya twakuwemwo na Bayern Munich. Muga uno mwaka murabona ko twasuye kandi kuja muri quart de finale kandi tugahura n'umugwi ukomeye ku isi akaba ari Real de Madrid kandi murabona ko ni match yibanze twashoboye kubatsinda 3-0 kandi n'uno munsi turafise ikizere yuko dushobora kubakuramwo tuje no muri demi finale. Yego mu mupira w'amaguru byose birashoboka. Real Madrid mwashoboye gutsinda ku itere yanyu ibitsindo 3-0. Bese ni kiye kintu mwararushije Real Madrid? Ego ugiye kuraba match yibanze match ari twahuye twarashoboye kuronka ibitsindo 3-0. Ni si ibitsindo 3-0 ko twatsinze gusa uravye na style de jeu n'amatactique y'umutoza twarashoboye kubasumbya. Sinzi ko mwumvise après match ivyo Bellingham yavuze yuko bagize amahirwe menshi yo kubona batashoboye gutsindwa na byinshi par rapport ya bige twabatsinze. Rero turiko turaraba match ari kuni yagenze turafise ikizere yuko no munsi match retour urukino zo kuba urukino rwiza kandi ruryoshe dushobora no kuronka indi ntsinzi. Nkuwaravye uwo mupira twovuga yuko ari somo Mikel Arteta yoba yarahaye Carlo Ancelotti. Yego cyane ni nk'isomo yabahaye kuko umaze kuba ufise umutabi w'ibitsindo 3 naho tuzi yuko umupira w'amaguru byose bishoboka amaremontada yabaye subwa mbere nejo mwarabonye ku match yejo harahatswe gatonya Paris Saint-Germain bashe kwikorera remontada ntikibuzwe kuri uno munsi Real ishobora gukora iyo remontada mugabo nk'umufana wa Arsenal turafise icizere yuko iyo remontada idashobora kuba kuko na Arsenal si equipe yoroshe ni equipe ikomeye yaranavyerekanye muri zideza na année passée byarahatswe gatonya dushe kubyifata mu neza kuri Bayern nta kibuzo n'uno munsi yuko Arsenal ishobora no gutsinda kandi Real ku kibuga cabo Santiago Bernabeu kandi muravyibuka no muri 2006 Arsenal yashoboye kubikora kandi kijya gihe Real yari ifise equipe type ikomeye ku isi yakiramwe abakinyi bakomakomeye kandi uravye na kijya gihe Arsenal yari ifise kuri liste abakinyi babaye nta n'amazina bari bafise muga barashoboye kubikora nta kibuze ko uno munsi Arsenal ishobora kubikora Santiago Bernabeu. Ni Santiago Bernabeu dusanzwe tuzi ko ari terrain isanzwe igoye gukinirako bese bigatanga n'amahirwe make ku equipe bigiye kuhakinira bigushobora kubatsindira bese ikana gutwara qualification ya Champions League ikintu kigoye. Wowe urabona yuko performance ya Arsenal yo baragize Emirates Stadium yotuma uno munsi Arsenal tuyibona iba qualifié facilement kuri Real Madrid? Ego je cyo kuvuga kuri iyi migwi yose ibiri d'abord ni migwi ibiri ikina ugutandukanye. Dutanguriye ku mugwi wanje nkunda Arsenal hari ikintu bakunda kuvuga mu Congereza Arsenal ni equipe ikina total football canke possession based football. Donc ni equipe mu Kirundi shaka kuvuga yuko ikina umupira uhererekanye uhanahana amapasi ahanahana. Donc ni equipe rero ikina muri ubwo buryo orke ijya Real de Madrid ni equipe ikina directly football canke umupira w'ama transaction. Urumva ni equipe idakina amapasi 2-3 ni equipe isho ukina amapasi 2 canke 3 ikaba yashitse mu igori giwawe. Rero Arsenal ugiye kwiraba muri iyi saison ni equipe iri bien defensively sivyo no kuri attaque naho twavuga yuko Real dusumbya kuri attaque surtout kuma individualité mugana twebwe kuri attaque ni turi babi cyane. Donc rero Arsenal ugiye kwira iyi saison iri mu ma equipe
iri bien défensivement muri championnat ya Premier League no muri Champions League. Ubona ko no muri Premier League ariyo ya mbere muri aka kanya ikomeye. No muri Champions League ugiye kubiraba ni equipe yatsinzwe ibitsindo bike cyane muri Champions League. Kandi na niwe equipe ugiye kuraba muri ama quarter final ni equipe yashoboye gutsinda ibitsindo byinshi. Urabyumva? Rero Real nayo ni equipe ifise attaque ikomeye nkuko nabikubwiye cyane cyane ugiye kuraba ku ma individuality. Mbappe, Vinicius, Rodrigo, wanashaka na Bellingham. Rero byose birashoboka. Ni equipe rero ishobora kudukorera ama surprise rituvyanka mugana twebwe ni equipe kugira uyitsinde byoroshe bigoye kuri ya defense nakubwira. Rero ukundi ko ndabibona no munsi Real ni equipe kuko iza kuba iri muhira vuba rupa iza kurondera insinzi byanga byakunze. Ndazi yuko iza gukina je iri ouvert. Arsenal nayo ni equipe iza gukina avec attentive kugira nishobore kwinjizwa ibitsindo byinshi. Nuko rero kwataka kwa Real, nuko kwa Real gushaka kurondera ibitsindo iri muhira natwe gino tuza kurongera karyo keza ko kugira tubatsinde. Iki igakina je iri ouvert ikaza yuguruye umukino nta kibuze ko natwe dushaka kubatsinda ibyo bitsindo kuko natwebwe turishimiye defense yacu yaba Saliba yaba Kivyo yaba Timba. Murabona n'uryo mwana Lewis Kelly umwana yashoboye gutangaza benshi kuri match ale. Nta kibuze yuko no munsi bashaka kuba performa kuri match y'uno munsi Santiago Bernabeu. Kubwawe ku match y'uno munsi Michael Arteta yogira ica hinduye canke yogumiza uko? Je cyo novuga tugerageje kuraba ku rukino rw'ibanze rwabaye Emirates Stadium. Nta byo kugenda muri rya match ashaka gukina ngama block bar yo amajo yo kuzibira kuko agiye mu byo kuzibira urumva azo bagiye kwishira ko pressure. Arsenal ni kine kwa kundi ya mikina misi yose urumva hageze ko batwataka tukazibira hageze ko turonka umupira tukabataka kuko uravye na match ariko twakinye twarashoboye kubazibira iyo tudafise umupira mugihe turonse umupira twarashoboye kubataka. Ni ivyo niko ndasaba yuko Mikel Arteta naho ndi mu Burundi ari hariya muri Espagne aho baza gukina urukino rw'uno munsi nagerageze aze gukinisha nkuko yabikinishije mu rukino rw'ibanze match ale. Nta kibuze ko dushaka kuronka indi ntsinzi. Wizeza iki abafana ba Arsenal? Abafana ba Arsenal cyo no bizeza ni yuko dushaka kuronka indi ntsinzi uno munsi nta kibuza kandi nabyo kwisuzestima turinze dushika muri quart de finale ubugira kabiri cette saison bisigura yuko na finale dushaka kuyishikamwo kandi byose mu mupira birashoboka naho bitabuza yuko twotsindwa mugabo ndabijeje yuko intsinzi uno munsi dushaka turaza kuyironka byanga byakunze. Kubgawe nabahe bakinyi batanu bihe byose ba Arsenal n'umukoca umwe? Abakinyi banje ba Arsenal batanu bihe byose comme d'habitude no ku bafana bose ibyo barabizi ni Thierry Henry the King. Uyo ni wa mbere. Uwundi mukinyi ni Tony Adams. Ugira kabiri ugira gatatu plutôt David Seaman. Ugira kane Bukayo Saka. Ugira gatanu Pires. Umutoza nawe muvuga yuko kubganje ari Michael Arteta. Nukuri wega turamwubaha yadukoreye byinshi mugaje Mikel Arteta ndamukunda cyane naho ataraduha ibikombe. Turabashimiye cyane kuri aka kanya. Namwebwe turabashimiye kubona mwasuye kudutumira ko kandi kugira dushobore kuyaga kuvyerekeye umupira w'uno munsi no hanyuma mudutumiye tuzogamuruka tuze mu kiganiro.